Jewe umunsi umwe ndarafashe urugendo maze kubona ubuzima atari bwiza nca mfata urugendo rwo kuja Tanzania mu gihugu kibanyi. Aho ndari nsanzwe ndama ndagiyeyo keshi nkiri umusore ko hariya ndari mfise akazi katoroshe zirya kazi z'ubusiti bavuga ati kazi za urinzi niyo kazi ndari mfise iyi kazi y'ijoro iyo kazi niyo ndakora. Umunsi umwe nca ndategwa ni daimoni je mvuga ko ari daimoni kuko ari saa 8 z'ijoro aho ndumvise ikizunguzungu kinkubita hasi sindamenye ingene ndaguye hasi maze kugwa hasi ndarakomye induru mugabo ndakomye induru mvuga ati mana numfashe nunkura ahantu hahigwa umuntu yo kagaga atagendera mu namaza babi adahagarara mu nzira z'abanyabyaha aticarana n'abacokoranyi. Hallelujah. Amena. Yes, bakunzi ba Yagatech TV, this is Mr. Vibe. Turakeneye vibe muri bino bihe vibe. Uyu munsi rero twatumiye umukozi w'Imana. Umuntu yaciye mu bihe byinshi nifuje kubasangiza. Jewe yarabimbwiye numva umutima wanje ntiwovyigumizamo. Ndakeneye kubibasangiza bakunzi banje. Rero nkuko nama ndabasangiza intaye zitandukanye muri kano kanye turakeneye kumva mbega ubuzima umuntu ashobora gucamwo ariko akihangana. Mwatubwira akazina kanye? Ko babwira nta kibazo. Ego. Nitwa gute? Izina nditwa Nduwimana Gustave. Ego. Gustave asanzwe akora Gustave ni murimyi mu ncamake. Kandi nkaba ndumukozi w'Imana mu buryo bwo buririmbyi. Wow. Ego ndakunda ibikorwa by'Imana. Hari indirimbo waririmbye je yanryoheye. Narayifasha ahubwo ngo muco yifasha fresh. Hahirwa umuntu twagiye. Haya. Hahirwa umuntu yo kagaga atagendera mu namaza babi adahagarara mu nzira z'abanyabyaha aticarana n'abacokoranyi. Hallelujah. Amena. Numva hagonze madame wanje nawe ntitwazananye uyu munsi. Ndabibona mwari kumwe muri video urane ko mbega ibi bintu ko tubibona gake ku bakozi b'Imana mwebwe bibazamo gute kumva yuko mwokora indirimbo collab na madame wawe? Twebwe byarashitse bizanwe n'ikibazo canshikiriye. Ego ndaciye mu bihe bitoroshe bituma nsezeranira Imana ko nzoyikorera. Ariyo mpamvu yaciye yituma tubandanye umurimo jewe na nyene kandi twama mu ngendo zitandukanye turi babiri nyene kandi turakira ubutumire butandukanye. Ego mwisanze mukorana mu gikorwa c'Imana kubw'ikibazo cabaye. Kubw'ikibazo cabaye kabisa. Imbere y'ikibazo ntimwakorana cyane? Oya hatari ikibazo ndetse n'iki gikorwa nticariho. Zari nsanzwe ndirimba mu makorale gusa atandukanye. Ariko iki kibazo cabaye nico catumye kiduteranya cyatuba mu gikorwa kimwe. Ego. Yes, Gustave imbere yuko ahura n'ikibazo yarameze gute? Kuja mu ikibazo yakivuyemo gute? Mbega ico kibazo ni ikihe? Kazi udushingira inama. Ego murakoze. No kuvuga intango y'ikibazo jewe umunsi umwe ndarafashe urugendo maze kubona ubuzima atari bwiza nca mfata urugendo rwo kuja Tanzania mu gihugu kibanyi. Aho ndari nsanzwe ndama ndagiyeyo keshi nkiri umusore. Harashika umwanya ndamuzana uwo madame turabana maze kumuzana nkuko ndari ndaramenyereye kwama ndafashe ingendo ubuzima bwanje ndabuziga hirya niyo ndayamadonderera ikazi niyo ndayamankorera ubuzima. Maze kuba nshitseyo madame ndaramushikanye mu rugo nsubiyeyo inshuro igira kabiri niho ndafashwe n'ikibazo c'ingwara nticanyoroheye ndaragwaye birakomera kuko hariya ndari mfise akazi katoroshe zirya kazi z'ubusiti bavuga ati kazi za urinzi niyo kazi ndari mfise iyi kazi y'ijoro iyo kazi niyo ndakora. Umunsi umwe nca
ndaterwa ni daimoni, je mvuga ko ari daimoni kuko ari saa 8 z'ijoro, aho ndumvise ikizunguzungu kinkubita hasi, sindamenye ingene ndaguye hasi. Maze kugwa hasi ndarakomye induru, mugabo ndakomye induru mvuga ati mana numfashe nunkura aha hantu. Maze gukomya induru sindabonye abo kinkurako, ndarisengeye gose, nshashika ku ntambwe zo gutelefona umupastori, ndahora nkora ibikorwa by'Imana. Nta bantu ntaguciremo, nta bantu mwabana aho hantu byatuma hari mu rupangu, bobo bari mu nzu. Ntibari bamenyera ibyo gusenga. Oya ntavyo bari bazi kabisa. Nta nivyo bari bazi, kimwe gusa baciye biruka baza bandaba, bashise bandaba uko basanga ndi hasi mpaye ndisengera. Niho icabandanije ngaho ucuhamagara pasteur. Mpamagara pasteur ku telefone, aca nsengera ku telefone nyene njyamye hasi. Asenze ndaciye ndumva bya bindi byose biheze, bya bizunguzungu byariko bizungazunga byose biba birarangiye. Nga kuviyo nsaha nyene ndaciye ngumigwa birarenga, barantwara mu bitaro. Ucuga muri goyigoyi. Baca bantero banjana mu bitaro, barabura indwara nimwe. Ati ntivyari byoroshe. Wagumuremba bakabura indwara. Barabuze indwara nimwe kuko maze gufatwa. Ivyatangaje abantu nuko ndaciye nguma umubiri wuzurana. Umubiri urumva ndani mfise ibiro 60. Kuva mfashwe n'ico kibazo ndaciye mbana ibiro 70. Camara imyaka 6 mfise ivyo biro bindengeye kandi ngumiriwe cyane. Mba mu ncamake naciye mva muri Tanzania. Njanwa muhira. Antweta muhira ni he? Muri Makamba. Muri commune Nyanza. Niho waciye ugaruka. Niho ndaciye ngaruka. Ntivyakoroheye umaze gushika muhira byari byoroshe. Bose bararize, abanyi barakorana, bambonye bararira, madame ararira, abamama n'abavyeyi banje bose n'abarumuna banje bambonye bose baririye rimwe, bamaze kubona ingene meze n'ukuntu bumvise ndabaye. Iyo umuntu ari mu kibazo, iyo umuntu ari mu bihe nk'ivyo by'indwara, hariho ibihe acamwo naho byomera gute atibagira. Nibihe bintu Gustave ibihe bibi yaciyemo atokwibagira? Jewe kiri ntoyibagira. Ndibuka maze kuba ndi mu ico kibazo, ubuzima bwarabaye bubi, buraba bubi biteye ubwoba. Kuko ubu mugenzi turi mu gikorwa kimwe ari umugore wanje canke madame wanje, niwe yaciye mbako gose. Kuko nibo yaramenya ati ndondera iki, nimba ari faranga ry'isabuni canke umunyu, niwe yarasigaye yamenya ati ndarikure hehe. Hacagera intambwe ho je ngumaho n'ibintu byinshi sindari nk'ibifungura. Ndashaka nk'utwayi udusururu duke tuntu duto naho nyene. Wibuke ko vyaramuvunye kuko niwe warondera ava. Bwa mbere nije ndarondera nzana, ariko urumva aho naho niwe yaciye abandanya nkurikirana mwaka wa mbere, imyaka 2, imyaka 3, aho haraje abakunzi beza na babi. Urumva abakunzi bose baramperako kabisa. Inshuti n'abagenzi baramvako kabisa. Naya amwe mu majambo wakunda kubwirwa mu gihe c'ivyo bihe, kubona amajambo ahanini y'umwami yaguma avuga, biciye no mu bakozi bagenda baza kunsengera kuko ndarasengewe gose. Uvuze umwami ushatse kuvuga Imana. Ni ukuvuga Imana yagumye yerekana ko ari ikigezo gusa ndimwo, ikigezo ndibaza kubitahura canke igipimo. Ikigeragezo mu Kirundi kimeze neza. Ikigeragezo yagumye ivugana nabo abakozi b'Imana baguma baza kunsengera ati ari mu kigeragezo bizohera azokira. Bagasenga ati Imana kiza umukozi wawe yagukoreye fire bikanana. Ndetse baraza tukirigwana mu nzu ntabatumyeko, mugabo bategetswe n'Imana ibonyene. Umwami yavugiye muri batigene mwirigwane nawe ujya muntu umukozi wanje. Mugabo abantu bahageze umwanya bahebura bavuga ati ejo iyi ndwi ntayimara. Mugabo je mu mutima ndarumva ko nkiriho, ngo ndabona ivy'Imana intumbero y'Imana ndayibona ko ikimfise ku mugambi. Ubwo n'urugezo rw'abantu bakwipfuriza neza, abantu nabo batakwifurije inabi, bakwifuriza inabi nabo byagenda gute? Abanyifuriza inabi abeshi hamwe banatwenga,
harimo n'abandi ndetse batanabibonamwo yuko ari atani ico babibonamwo, urumva barageze umwanya banyagiriza ati ngo ngira ngo yaracumuye. Kumwe kwa Yobu. Kumwe kwa Yobu, ndaciye ndibuka kweri Yobu. Ego murakoze cyane. Ati iyo ni inkoni y'Imana. Ati iyo ni inkoni y'Imana, birashika yaracumuye ivyaha iyo yari mu mahanga. Ariko ataco ndumva mu mutima kinyagira nubwo ariko kugira bagere ku gihe bavuga ati birashika yaracumuye, bisigura abantu benshi baja muri Tanzania hari akantu bagirizwe nka benshi bashitseyo. Je maze guhakurikirana nkahabona nimba abantu 10 bogenda, nimba arabagabo canke imisore bakajayo, hagarutse batatu bativanze bo babo batagiye mu bintu vy'ivyaha, ahari nk'ibintu vy'ubusambanyi nivyo mbona baca bajamwo ku bwishi cyane. Abakobwa bahariya barakaze gisa. Urumva ni ingorane, ni kibazo. We hariho abakobwa bakugerageje mu buryo bwishi baraza kugeza baranyita amazina ati nkumbura uyu aragwaye, nkumbure yarakorokewe, ibintu nk'ivyo mugabo bivuga mu Giswahili. Amekorokerwa sio mzima. Labda hatuamini kama anaweza akawa ni mzima, lakini kawaambia nimeokoka na mpenda Mungu. Haleluya. Amen. Uraguma kubanga wasezeraniye umudame wawe. Je ndabifashe ko hari ikigeragezo mfatiye kuri Yobu, kuko Yobu vya Yobu vyatubereye akarorero. Ko Yobu urabona yarageragejwe muga ataco yagira cicaha, mugari Satani Imana imusavye, Satani asavye Imana ati ndabona ko agororotse, ariko mumpe ngende ndamukorereko, ariko Imana niyo ndibuka yamurekuye, iramureka igize genda ukore ivyo ushaka kwa Yobu, mugabo umutima ntugirente ntukoreko, kandi yari umuntu kandi yaragororotse. Mbare vyaciye nca ntawura ko ari kigeragezo, niyo banza kunsuhuza nkabona benshi abandirira, je ntivyari bindimwo, hageze umwanya ndabibona ibisanzwe gupfa no kubaho ndabibonye ku mango vyose byoba ivyo nyene ko ndashitse kure cyane. Ego mu bantu bakubaye hafi umufasha wawe yararimo, siko? Ego ariko turabona muri Bibiliya Yobu umufasha wiwe niwe yabaye uwa mbere tukimana tumupfa. Ego none umufasha wawe vyagenze gute kugira agere kuri urwo rugezo? Ngo nawe ntiyadebukiwe, yagumye akaza nyene? Kweri yarakajije, nubwo hageze igihe Satani araca mu nzira zose zo kurondera kudutandukanya je na nyene biciye mw'iryo geragezwa ryari rinshikiriye. Kuko yarambaye ko mugabo urumva tubiravye ukuntu iyo ngwara yaje, yaciye bigaruka bigoma kumwagira, baravye ingene ndi babifata yuko mango iyo ngwara nkumbure bibonekana iyi ngwara yagwaye ni nk'ibintu yo barariye nkumbure. Ego baca bagomba kwikeka ko nkumbure yo bari nyene. Cyarabaye bamaze kugira uko yaravunitse umutima, agoma no kuvuga atahe asohoke, ariko Imana niyo yahamufatiye. Umuryango wawe niwe wabimwagiriza canke oya mu bantu b'abantu bantu b'inshuti n'abagenzi nibo bavyagiriza bafatiye ukondi. Ariko wibuke ko ndafatiwe iyo mu mahanga maze y'amezi 3. Ego ariko ivyo byose arabyihanganira nubwo yatuntuye kandi ashika kure. Byaramubabaje kuko no mu masezerano nabo nyene yarasezeranagize Mana hamwe wo mukiza ku vy'ukuri ndo gukorera. Yagumye asezerana gose kuko yarabona ko yari yeguye umusaraba, kuko wibuke ko nyene yarondera ivyo tuvungura mw'iyo myaka yose. Akagaruka bamwagiza ko ari we yakubwiye nabi, byace biza bisongera iki isi. Ego ntivyari vyoroshe, ariko muri ico gihe nawe hari abaza mu gutwi kwawe nta kintu wumva ati ariko ibi bintu nivyo kwe. Jewe ivyo ndaravyumviriza, maze kuvyumviriza ngize rero nimba bihagaze uko, reka je mfatire ku ijambo ry'abasenzi baza kunsengera, kuko haje imigwi itandukanye kandi imigwi ndemera. Ego bamaze kuba baza ndakwirikiranye kumviriza ico Imana imvugako canke ikivuga. Ariko Imana ivyo ndibuka yagiye iravuga, yagumye ivuga ko ari kigezo, ntabwo yigeze ivuga ati ukugize kuninaka. Urumva nta muntu utakishavu. Nta muntu ntakwishavu. Gusa ndafitiye amakenge iyo ndari ku kazi yo muri Tanzania.
na cane cane ko abo bantu batari batari bakijijwe bakijijwe nde ndafitiye kubwoba kweli niyo ntango y'ibibazo kandi nukuba ngizene nukuba igikorwa cobaho muri ivyo bihe waciyemwo hari bivuga ati hari umuntu nigeze gukoresha ikiganiro ati sinzokwibagira umudami wanje yarankura impuzu akanyoza hari ibihe nawe uvuga ati vraiment umugore wanje twebwe tuvyita keya yarampaye keya ntazokwibagira kugira nawe aravye ico kiganiro avuga ati sawa ego vraiment narakoze umuti je kintu ndibuka umudami yakoze ntazoyibagira nuko hageze intambwe ndagumirwa birebire aho vyashitse ho ntashobe no gusohoka ngo ngende kuri toilette akaca azana urubasa akaba ariko nditumamwo akagenda gusesa ivyo bintu byarabaye kandi ahayintahe nabo muhira bishike ntibayitahura neza ndenda babibise ngize insaha ishitse nzobivuga none hageze ho ndababwira abantu urumva ivyo yarabikoze umudame wawe akazana ibase nkono nkitumamwo umwanda mukuru akagenda gusesa aho ndari ngeze ku kanyuma isahani yazana mu maboko akafata ikiyiko nyene antamika imfungurwa ivyo ni bihe vyanshikiye ntazoyibagira ariho havuye rujya ruririmbo ruriho gwitwa gwakahise k'ibibazo warunyumvishe gwitwa uhoraho ducishirizeho none uhoraho 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 niwe ngira ndirimbire ishimwe uhoraho niwe ngira ndirimbire ishimwe ukiruririmba numvamwe n'ijwi ry'umudame wawe yego kweli none umudame wawe niwe yaje kuyigufasha byagenze gute madame wanje niwo dukorana mu gikorwa maze kuva muri iyo myaka y'ivyo bibazo maze kuba ntabawe kwakira utanguza igikorwa cy'uburirimbyi bifatiye kuri ururirimbo nyene rw'akahise ruvuga kahise iyo ndirimbo yitwa gute yitwa uhoraho kandi iri kuri YouTube nza narayishizeko warashize kuri YouTube yawe ni video cyane ni audio iyo ni ya audio YouTube yawe tugiriye ko yitwa gute yitwa Gustave Jotam cabinjira muri yo niho hari ibikorwa byawe umaze gusohora indirimbo zingahe zibona sa video hariyo zibiri imwe yitwa gute imwe yitwa tumeteuliwa na Bwana kuyitangaza injiri baraza kubibona kuri baraza kubibona okay barigira abakozi bagate turazi ko mukunda gushigira abakunzi bacu muraza kubibona yes iyindi nayo iyindi yitwa iyindi ni imwe yitwa hahigwa hahigwa umuntu atagendera sawa okay niyo yiyo urabona yuko ari bikorwa umaranye umwanya uriko uritegurira nize ntambamye wagiye uhura nazo no muri ibyo bintu byo gutegura indirimbo intambamyi iyo ndagiye mpura navyo ni y'uburyo canke ubukene nkifuza gushika ku bintu mugabo bikangora ingene ndabishikako kuko nizi ndirimbo kuzishikako ntivyabaye vyoroshe kandi haracika igihe bisigura ko zisohoye muri no mwaka izi za video ni umwaka araheze umwaka ni mu mwaka uheze felicitation si igikorwa coroshe kandi urakora video zifite image nziza yego si bibi kwera ibintu ni vyiza ndashima Imana amen karagaciyemwo tubandanije n'intahe yanyu yego umufasha wawe aragufashije ibintu umuntu wese yumvise aca hungurura amatwi yego bikomeye kabisa bikomeye muri ico gihe ndazi ntiyoreka guhura n'abantu nawe ntiwo muvuga nabi ariko hari ibintu ushobora kuvuga ati umudame wanje yarambwira abantu bambwira ukuntu nakuriye naye majambo umudame yakubara ati naho ndagukora ibintu nkora nibi na biriya mutubwire
Mu ncamake maze kuba ndi mw'ivyo bigeragezo nawe nyene ntivyabaye vyoroshe kuko haraje abantu batandukanye bamwosha ibibi nawe nyene ariko akabihakana aravyanka akanambwira ati naka yaraje mu buryo yerekana ati naka urabona ikibazo afise mugenzi wawe wewe urabona ubayeho gute sinjanye ufuma utaha nkumbure ibintu nk'ivyo bakabimwosha gose ariko abamuhanura atahe muvane ego tuvane urumva atahe kuko ndagwaye imyaka biboneka ko mango barahebuye ko ntarokira ego no muri ico gihe n'abagabo babimuhanura kugira bace bamwitwarira cyane n'abagabo barimwo mu bundi buryo baraza mu nzira zitandukanye bazi abantu b'abagabo umwanya umwe canke imisore hari umwanya satani ashobora kubinjira n'umugore wawe nawe nyine mbona hari icyuke ni uwa mbere mu buzima bwanje nk'uko nyine ndamukunze ni mwiza vrema Gustave umunezero ufise vrema nkivuga umugore wawe je ndaguhaye akanya umushimire nimba ari umuntu utufata umwanya wose ufata nukuri umufasha wawe ntiwova imbere ya kamera utagize ico mubwira ego urakoze cyane ubwa mbere reka nshimire Imana yo mwijuru ndovuga ubwa mbere Imana yo mwijuru ndayishima ko yambaye hafi mw'ico gihe kitari coroshe ikaba yarankijije cya kabiri nkashimira wa madame nk'uko bivuze si benshi kweli bishika nk'uko uciye mu kibazo cy'imyaka nk'iyo akubako ariko wewe yarankoreye bikomeye ndamushimiye cyane mw'iyo myaka 6 niwe yanyuhagira kweli kandi niwe yampiye byo mfungura urumva rero ndamushimiye ntiyigeze arambirwa oya none ivyo yankoreye nta n'icyo ndoronka ndovuga ngo muha congana n'icyo yankoreye uko nukuri nico bona aha ariko ararabira kino kiganiro rero ahubwo mvuga ati Imana izimuhe iherezo ryiza amen ico nico gikuru mbona ndovuga mw'ivyo ndamushimira gose bivuye ku mutima kandi nkongera ndongeye ko nkashimira abasenzi bafashe umwanya munini wo kunsengera bikomeye cyane umwanya barawutoye munini cyane wo kunyitaho bansengera abo bose ndabasabira gose Imana izibahe iherezo ryiza ndetse ibikorwa bakora ntibizoherera hamwe isi be muri ico gihe mwari mufise abana ico gihe mfatwa ndari mfise umwana umwe ubu mufise bangahe ubu tugeze ku bana 5 imbyaro 4 abana 5 shawa cyo nyaragurise vuga atasisubire ego kweli okay hanyuma byaje kurangira gute byaje kurangira kugira ndonke gutabagwa ndibaza nico mushaka kumenya kugira ntabagwe neza maze kuba ndahebuwe ati iyi ndwi ntayimara aho nyine niho Imana yacikora ndabonye umusenzi kanakaza umusenzi amaze kuza ahiza Imana integetse uje mu masengesho y'iminsi 3 wewe n'umugenzi tutajya tutanwa kandi ugwaye je ndarinzi ko mpava ngwa muri iyo ahubwo niko ndari mbona bizohava biba ndayajamwe uko n'umugenzi rufatanije maze kuyavamwo ayo masengesho mu minsi mike niho ndaciye ndumva nkize ndisaze ndakize ata muti wanwoye ata muti ndanyoye atana kimwe burya byibuhe bwose buba buraheze nsasubira mu biro ndahoramwe kuva kera imyaka yiba 6 nca ntangura kujya ku rusengero hamaze guhera iyo myaka 6 ndatabawe ndi muzima kuva ico gihe rero gushika n'ubu ingwara urabaza ubu ndashima ndarakize pe Imana yarankijije ndirirwa ndagenda mu bikorwa bitandukanye kandi ndashima ndarakize kimwe gusa ibintu birebire by'inguvu urumva ko byagusizemo inguvu y'insuka ibyo bintu ubu byose ndarahagaritse ni imyaka 12 bidakunda ko ndabikora ariko ndavyizere ko yakoze bibiri n'ibindi zobikora none ko uvuze ko udakora ibikorwa by'inguvu ubeshejweho n'iki nukuri ndovuga n'ubuntu bw'Imana
Uko niko ndokivuga kuko hari ibintu byo gucuruza byo ndashoboye nkacuruza nyene mugabo ibintu byo kuvuga ngo by'igufu ya ibintu bibaye byo ndakora kandi ndabona uri umushinga nawe bene nakubwiye uraberewe. Amena. Gustave uraberewe vraiment. Imana ishimwe cyane. Ndayishima. Ya muri buno buzima rero kino gihe mubayeho gute? Turabayeho nyene nkuko Imana ibibona kandi turizera gusa imbere ko ari heza turavyizera ko Imana yarabidusezeraniye. Uri umuntu aguma agarukana Imana mu buzima bwiwe mbega ntidopfa tuvuga bya bindi Yesu yavuga ati abaguma banyambaza wowe iryo jambo uritahura gute so bazoja mu bwami bw'Imana kweri kuguma uvuga Imana mu buzima bwawe nuko ndayibonye ivyo yankoreye kuko nshuti n'abagenzi nta nyungu bari bangiriye mugabo iyo ndayambaje niyo ndabonye yankuye hari hano ndari ndirirwa ego ababa bari mu bibazo ni giki babwira do bahanura ubwa mbere iyo bari mu bibazo baze bizigira Imana ubwa mbere ntibihebure kandi bashishikare bihangana kuko ndibuka ko mu minsi ndaciye mu bibazo ndashishike ndizera yari yavuze ati nzogukiza ndagumye ndayizeye mugabo ivuze ndogukiza urabona haciyemo imyaka itari mike kugeza umunyene harajemo n'abantu bambwiye ati tugende mu gipfumu ndaranse na cyane hariya ngo bireze gose bashaka asha ariko ndaravyanse ngize Imana ndizera ko izogirane kwizontabara rero ndabahanura ko umwe wese ari mu kibazo insaha yiwishitse azokira ntaje mu gifumu Imana iriho iruta abapfumu kabisa uyigize ntuira abantu uyigize nini Imana irashoboye kabisa. Hariho abagore baca batabagabo babo iyo bari mu kibazo ni giki nabo bababwira abo nabo ndobahanura ko igikuru bari mu bibazo ko bosenga canke bagasengera ingo zabo bakihangana. Mwe ntimwari mwarusengeye none? Twarusengeye ariko urumva Satani yari yayinjiye ibintu bishika abenshi barabata kweri kuvyuvuga n'ivyukuri benshi barabata ariko ndashima Imana yarahabaye tugomba turangize ego urumva amakuru yawe ntawe yamara kandi baravuga ati ivy'Imana ikora kohera uyu munsi n'imyaka myinshi nitwobimara ntawe bimara kabisa. Nirihe jambo wogenda utavuze ugomba kubwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bakurikirana ya Gateke? Ijambo ndobabwira abakunzi banje icambere ndovuga ati umwami abahezagire kuba muba munkurikiranye yifuza kandi ko mushishikara munkurikirana nkuko mwamvise izina ko nditwa Gustave Jotam ni izina ryo kuri YouTube mushaka ibikorwa byanje muzoshika mubibona ndetse naho imbere hari bishasha muza kubona hari ururimbo rushasha ruri imbere ndetse n'ibindi bikorwa biroshikara biza nkasaba ko mutuba hafi nkumbure kugushigikirana ibikorwa kuko ibikorwa bisaba uburyo natwe kandi twaciye ahantu hakomeye ubu ntituri mu burondezi nta kazi twovuga rimwe na rimwe dufise ariko Imana niyo igenda icinzira nuko hanshitse aha ni Imana yaciye inzira yo nyene rero ndabasaba ko umwe wese haherereye yo yumviye intahe kandi akumva igikorwa turiko je n'umugenzi ko gifatiye ku bibazo twagize twirwa mu butumire bitandukanye ariko atari kuvuga ngo twoba turabatunze mu mpemu turatunze vraiment ariko mu buryo bw'imibiri twovuga turashima yego ariko usa n'umuntu ategera buri cafungura ubuze bya bindi bavuga murumva afise Yesu Imana igumihezagira nizere yuko umutumiro ubatumiriye bawumvise kandi namwe mutere muje imbere ibyo tubipfurije ibisigaye mufise urubuga rwa YouTube gusa Nubwa YouTube gusa muzokorere izindi mbuga ego ndaza kubishyira mu ngiro kabisa. Bakunzi ba Gateke TV turabashimiye kuno mwanya wose mwamaranye natwe n'urukundo mutwereka ya Mr Vibe nyuma ya kamera Kagaga OG. Ciao ciao. Barikiwe kazi yako nzuri.